umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangije gahunda yo gutabariza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifunzwe mu bihugu bitandukanye. Muri zo harimo Umurundi Jeremy Rukuki, uwo muryango uvuga ko yazize ibitekerezo bye. Amnesty International irasaba leta y'u Burundi guhita irekura iyi mpirimbanyi. Uburundi bwo bukomeje kuvuga ko nta mfungwa za politike zifungiwe muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Kete yarungikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ayandi yandikiwe Jeremy Rukuki n'umuryango wiwe ku giti ciwe yo kumuremesha amaze kurenga ibihumbi 430. Ni kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze Rukuki ico gihe hashirwa mu bantu 10 kw'isi sekeza rya Amnesty International ryasaba yuko barekurwa ryiswe Right for Rights. Uri Munyoki Mutunga yahoze ari umukuru w'inzego zose z'ubutungane muri Kenya, ubu akaba atwara sentare ntanyuzwa y'ico gihugu, akaba yanafunzwe mu myaka 80 yaziye ivyumviro vyiwe. Ubu akaba ari mu banywanyi ba Amnesty International. Avuga ko leta y'u Burundi atakindi kuye gusaba kugira ngo irekure Jeremy Rukuki. I can feel the pain of this of Jermaine and his family because I'm quite certain he has a young family. I went to detention, when I was 35. I took kids then. Ndatahura cyane umubabaro wa Jeremy n'umuryango wiwe kuko jewe ubwanje nafunzwe imyaka 7 mfise umuryango muto, nawe mwibohero mfise abana babiri ku myaka 35 gusa, kandi ndazi nawe n'ivyo ariko aracamwo ahatemerewe n'abamugendera. Murazi ubuzima bw'imbohe nk'ubu turi mu bihe vy'ikiza ca COVID-19, ivy'uburenganzira bwo kuvurwa ntibivugwa. Ibaza aramutse agwaye vyoba bibi cane. Nobabwira ko numva rwose umubabaro w'umuryango wiwe n'abana biwe. Muri make tubwirizwa kubwira leta y'u Burundi kwitegerezwa kumurekura kuko ivyaha yageretswe ko nta fatiro bifise. Niko Mutunga asigura. Irungu Houghton nawe umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty Kenya asaba indongozi z'u Burundi gushira mu bikorwa ivyo ziyemeje. There is a story that the Chief Justice reminded me of, which was a story of a peasant farmer who was arrested in Latin America. Agakuru umukuru w'ubutungane yanyibukije ko mwirimizi wo muri Amerika y'Epfo yatawe muri yo arafungwa, maze Amnesty iramuvugira yandika makete. Perezida ahamagaye ujejwe umutekano hagati mu gihugu amubaza ati uyu murimyi ndiko ndumva ivyiwe vyakwiragiye hose ninde. Ndamwishura ati ni umunyagihugu asanzwe. Perezida nawe ati ntasanzwe kuko abantu bose bazi izina ryiwe ku isi. Natwe dushobora kumenyekanisha izina rya Rukuki rikaba rurangiranwa kandi ibintu bigahinduka, ariko nibaza ko uburongozi bushasha bw'igihugu buzubaha agateka kazina muntu nk'uko bwavyemereye amakungu. Turafise ijambo rya perezida aja mu mabanga mu kwa 6 2020. Dusaba perezida gusa gushira mu bikorwa ivyo yemeye, kandi ukurekura abafungiwe politike n'intambwe ya mbere yerekana ko bitaye agateka kazina muntu. Kwa 2026 ukwezi guheze mu gihe yatanguze isekeza ryo kurekura abanyororo yagiriye ikigongwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye abantu bose biyumva nk'abafungiwe politike kumwandikira ubwabo maze akabarekuza. Icyaha ikigira politike, umuntu avuga gufungiwe politike ubu nyene azoca n'ikikete abwira politike afungiwe azofungurwa. Ubundi bafungiwe politike azashika n'ikikete atije gufungiwe politike abwire neza nyekanye baje ndaho mu bitabo kanavyaha yuko ari politike afungiwe cyangwa afungiwe icyaha. Hari n'abantu batazi gutandukana. Hari n'umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka, umukuru w'umugambwe akavuga ngo umuntu wanje arapfuzwe afungiwe politike yaheye. Ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo mfungiwe umenyesha amakuru. Sivyo, umumenyesha amakuru azorapfuzwa azira ko umumenyesha amakuru arazotera n'ikirikete ubwo nyene azotasohoka. Mu Burundi hariho abantu bavuga ngo zokwica umuntu ngo muga ndazi yuko umuganga wanjye uzoca utonda nce jewe nigayagayira, ngo ndazi yuko ni muri sosiyete sivile nzokora icaha, hanyuma sosiyete sivile zose zice zigira imyiyerekano nce ndekugwa. Itariki ya 30 ukwezi kwa 6 umwaka ushize sentare Ntahinyuzwa yasambuye ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, yankiye kukikunguriza ingingo y'umucamanza wa mbere yo mu kwa 4 2018 yamuhanishije umunyororo w'imyaka 32. Iyo sentare yasubiye kuruburanisha kuwa 2025 ukwezi kwa 3 uyu mwaka irushira mu iherero umunsi nyene. Umwe mu bashingwamanza biwe yatubwiye ko bunganira bataravugana ku bijanye no kwandikira umukuru w'igihugu. Rukuki yahoze akorera ishirahamwe ya Kati rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yari yahagaritswe mu kwezi kw'indwi 2017.
Burundi yagirijwe ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho ugufashanya n'abisha polisi n'abasirikare ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cabo hamwe n'imigumuko ibi vyaha nivyo vyagirijwe abasirikare n'abapolisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka wa 2015 Rukukiya nagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishirahamwe ry'abakristu bagwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi yahora akorera umunyororo w'imyaka 32 nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uharanira agateka kazina muntu mu Burundi Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby wa Chad, abantu benshi baribaza aho ibintu bigana muri icyo gihugu. Bifite ingaruka ki mu karere ka Sahel no kuri Afurika muri rusange? Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabiganiriyeho n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano Generali Emmanuel Habyarimana na Professeur Paul Kananura, impuguke mu by'amategeko na politike y'ububanyi mpuzamahanga. Duhere ku rupfu rwa Perezida Idriss Deby waguye ku rugamba nk'uko leta ya Chad yabitangaje. Generali Habyarimana arasobanura niba ari ibintu bisanzwe ko umukuru w'igihugu ajya ku rugamba. Umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho, ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi umusirikare uri ku rugamba arujaho ku buryo buteguwe, ku buryo udasubirwaho, k'umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye. Ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba. Ntabwo aba ari mu ba mbere abasirikare ba mbere barwana, ntaba ari mu ofisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo, yewe n'amabrigade, yewe n'amadiviziyo. We rero ajeyo nk'umugaba mukuru w'ikirenga, akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba, hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa. Kandi ntahorayo, ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda, akamarayo nk'umunsi, ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi. Rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba, kandi nyamara ba chef d'état major baba bahari, abategeka ibice by'ingabo, imitwe y'ingabo za division, za brigade, za bataillon baba bahari. Ntabwo rero we byakumvikana ukuntu yaba yapfiriye kuri aho icyo bita ligne de front. Ubundi byumvikana si ngombwa ko ari n'umusirikare, kandi rero ari n'umusirikare nawe igihugu kiba kimukomeyeho ko ni nk'idarapo ry'igihugu, kuko ubundi bivugwa biragaragara yuko mu makubitiro apfuye igihugu kiba gicitse umugongo. Nicyo gituma rero bagomba kumurinda ku buryo bushoboka bwose. Ntabwo rero ari we ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere, cyane cyane yishwe n'inyeshyamba. Ntabwo byumvikana ngo hari ikibazo, turakomeza tubiganira. Ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasade z'Abongereza zari zatanze imbuzi, amakuru avuga ko umurwa mukuru N'Djamena ushobora guterwa n'inyeshyamba. Nanone ibyo biratera kwibaza, umuntu akibaza ati ese mu buryo bwa strategy ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru? Urakoze nanone kumbaza icyo kibazo. Ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo. Kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye. Donc byo mu gifaransa bitwa les renseignements, aba bifite ku buryo buhagije. Si ngombwa ko bibwirwa n'Abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose. Agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe, igihe ku kindi, umunota ku wundi, kuko afite ababishinzwe, abazi ko bafite ubushobozi buhagije, ari mu bumenyi, ari mu bikoresho n'ibindi byose. Ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose. Baza gutera muri murwa mukuru, batera nk'ariya baturutse ku mupaka wa Niger, aho baturuka hose we abafite abasesenguye, bazi neza aho umwanzi azaturuka, bafite ibijyanye n'umwanzi byose. Nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu. Kabone niyo baba bateye umurwa mukuru, umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo. No kugeza amagingo yabo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu, na biriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru,
muri za kane. Ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri front. Professor Paul Kananura, urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'ubutegetsi, cyane ko umuhungu wa Idriss Deby ubwe ari wari ukuriye abarinda perezida wa repubulika ari we se, ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero? Murakoze cyane, nkeka yuko bitashobokaga ariko byarabaye nubwo byatunguranye. Icyo nshobora kuvuga ni uko Marshal Idriss Deby yari indwanyi, yajaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye, yewe akajya n'imbere, kuko buriya muri Chad bafite uburyo ubundi, yenda ubu byarahindutse, bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubwo ahandi. Hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri desert bakarasana, ubwo barangiza bakagenda. Ibyo rero nawe igihe cyose, cyane cyane akiri umusore, nubwo yari perezida yahoraga abikora. Edayeri yigeze no kuvuga yuko ari we perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba. Igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba. Ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe, ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo, byo bari gupfa byinshi cyane, kandi bishingiye no kuri iriya manda, cyane cyane no kuri iriya manda ya 6 yiyongeje. Ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza. Icyakora ibyo ari byo byose yapfuye ari ku rugamba, ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba, kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri 50 ukurikije aho barwaniraga. Urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho. Icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu, hejuru y'irugu. Ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurasenda n'imbere. Icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi, barimo abajenerali n'abakoroneri barenze 10, abandi bakanakomereka. Ariko abo bakomerekeye mu rufaya, mu kurasana urufaya kw'ababarinze, icyo gihe amaze kwitaba Imana, niko bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba Imana. Ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze, ibyo ari byose yagiye ku rugamba ku itariki ya 17, ku itariki ya 18 nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba. Ari naho haje kuzamo icyo kibazo inama irangiye cyo kurasana, nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye. Bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya 18 nubwo byatangajwe ku itariki ya 20. Bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro, wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo? Ntabwo ari ibyo biganiro. Kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya 28 ubwo mubyara we wigeze nawe kuba inyeshyamba, nyuma bakaza kumvikana. Witwa Yaya Diro yaje muri Njamena ashaka kwiyamamaza. Hari hasigaye iminsi 4 ngo batange za kandidatire mu kigo kibishinzwe. None hageze muri kapitali, ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngo atitabye ubutabera, kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu wo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza, kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice. None baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera. Muri uko gushaka rero kuza kumufata, byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana, haza gupfiramo nyina. Urumva uwo nyina ni nyina wabo wa Idriss Deby. Ibyo rero kuko hariya muri Chad abasirikari benshi cyane cyane bakuru nabo mu muryango umwe, bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe. Urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo, mu bamurinda. Nuko rero kuryana mu muryango, kuzanamo umwiryane no kutumvikana, byamuviriyemo urupfu. Ngira ngo uwamurashe ntabwo ari uko batumvikanye muri iyo nama, ahubwo ngira byari uburyo bwo kwihorera.